Reka subira ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba vyakuruwe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ari niteka n'umunezero ntangire byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu y'iyi saha, makuru yihuta, makuru kubidushikiye kubiriko biravugwa ko bimehejeje kuba ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura na cane ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye nkuko amakuru aturukayo abishikirije. Kuri ubu rero biriko nugwanurwa ko hoba hari icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'indongozi izikomakomeye, ndetse biriko biranavuga ko Honorable Agathon yaba ari mu bariko barashinga intahe mu gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uti rero biteye bite? Amakuru ari guturuka mu begereye mu banyapolitiki bakomakomeye na cane ngaha mu Burundi biri kuvuga ko kuri ngubu hamaze gutegurwa umugambi gutembagaza Evariste Ndayishimiye, aho rero bamwe mu bihangange bikomakomeye nka Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomakomeye bariko barashaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Ku kibuga cy'indege rero vyakomeye, hari umugwi witwa Jirwanisho w'abaroberi wamaze kwinjira, ariko biriko biranoganurwa ko woba winjijwe na Prime Niyongabo afadikanyije na Honorable Agathon ndetse n'abandi banyapolitiki bashaka ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga ko hari bamwe mu bihangange bashaka kumubogoza, ariko akatanga intahe avuga ko atazokwihanganira abo bose bashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Evariste Ndayishimiye rero mu makuru ariko arava mu begereye mu banyapolitike na cane abakorana na Evariste Ndayishimiye bari kuvuga ko Prime Niyongabo ndetse na Honorable Agathon baba bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu. Ku kibuga cy'indege rero Melchior Ndadaye ibara risubiriye kugwa kuko hateguwe imigwi yitwaje ibigwanisho yamaze gushika, ndetse kuri ubu ngubu bintu bimeze nabi ngaha ku kibuga kuri Melchior Ndadaye nkuko amakuru ariko araturuka mu begereye ngaha ku kibuga na cane abajejwe umutekano abishikiriza. Evariste Ndayishimiye amaze iminsi agaragara nkaho afite ubwoba, ndetse bigaragara ko ashobora no gukurwa ku butegetsi, aho rero bamwe mu bategetsi nk'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye nka Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi benshi basize bari hanze y'igihugu, aba bose batangaza ko barambiwe intwaro ya Evariste Ndayishimiye, ndetse na Evariste Ndayishimiye avuga ko yaravye inyifato yabo no kungene bitwara mu burongozi, bigaragara ko bafite ivyo binyegezanyije bashaka guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ivyo kandi biruko mu gihe amatora yimirije mu mwaka wa 2027 akaba rero amatora y'abashinga y'umukuru w'igihugu. Ayo matora rero kaba ariko aravugisha benshi na cane abanyagihugu b'u Burundi, aho rero bafite ubwoba bavuga ko ibintu bishobora kuzoba bibi mu gihe Evariste Ndayishimiye yazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kuko abanyagihugu bamaze kuvuga ko bazokwihereza amabarabara ndetse n'abandi banyapolitiki batandukanye, tutibagiye nk'abari mu mahanga nabo bavuga ko Evariste Ndayishimiye bamurambiwe ku butegetsi. Abanyagihugu rero batanga intahe bakavuga ko ivyashikiye abanyagihugu ubwo biyamirezaga ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza wari umukuru w'igihugu w'ico gihe, bavuga ko rero ibishobora kuzoba muri uyu mwaka wa 2027 mu gihe bazokwihereza amabarabara biyamiriza ivyo kiringo ca kabiri ca Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo biraboneka ko bishobora kuba bicane kurusha ibyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo Petero Nkurunziza yiyamamazaga cyangwa se yariko aritoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca gatatu. Ivyo rero ni bimwe birimo biranatuma bamwe mu banyapolitiki bakomakomeye bashaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye ngo bitaragera mu gihe cyo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, bariko barazibira ibya Evariste Ndayishimiye. Uravye amazi yamaze kumushuhira ku mutwe, ibintu vyamukomeranye, kuko iyo uravye inyifato ya Prime Niyongabo ndetse n'abo bafadikanyije ubona ko byanse bikunze
bariko barashaka gutembagaza Evaristo Ndayishimiye. Ikoberaho kuwa 18 Mukakaru uyu mwaka iyugururwa ry'imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda rimaze igihe kirekire ririko rirahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu na cane cane abakeneye kuja kwivuriza mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kubera ko atanzira ya hafi ihari. Bamwe mu bategerezwa guca muri Tanzania inzira ndende kandi irimwo ingorane, hari ndetse n'abahagabisha ndetse hariho abasiga ubuzima muri izo ngendo nyine, abandi bakahasiga ivyizigiro. Kuva hafashwe ingingo indongozi z'u Burundi ziyifashe yo kugara imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ingendo zose zarahagaze hagati y'ivyo bihugu, ndetse kubera kubura inzira z'abagira neza zica hafi, abagwayi baremvye cane bategerezwa guca muri Tanzania kugira ngo baje kwivuriza mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Inzira yonyene rero rudende ishoboka ngo niyo guca mu kirere cyangwa se ugaca muri Kobero, uburaruko bushira ubuseruko mu ntara ya kera ya Muyinga. Aha rero niho ngo imbere yo guca mu burere bwinshi bwa Tanzania mu gushika mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, bivuga ko iyo nzira ngo iziguye cane, ndetse ngo irimwo ibirometero bishika 500 mu gihe bahora bakoresha ibirometero bidashika 300 bariko baragenda baciye mu nzira ya hafi, mu gihe imbibe zari ziriko zirakora nka Gasenyi uburaruko. Kuri ubu rero urwo rugendo bivuga ko rwongerwa ko amasaha menshi rimwe na rimwe, ndetse amasaha arenga 15 mwibarabara, harimo n'ingorane zikomeye cyane kuba abagwayi baremvye. Intahe twegeranyirijwe nyinshi zivuga ko hari benshi bapfa ariko batari bashika kwa muganga, cyangwa se bagapfa batari gupfa kuri bivanye n'uko bataba babonye uburyo bwo kuvugwa. Tuvuganye ku murongo wa telefoni umugabo twahuye nawe, twamuvugirije ku murongo w'itelefone atubwira ko nyine hari ingorane zikomakomeye na cane izijanye no kujabuka bajya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Agira ati nari ntahukanye ikiziga c'umukenyezi we wanje yapfiriye i Kigali mu gihe yari yarungitswe kugira ngo ahabwe imiti idasanzwe. Inzira idasanzwe ya Ruhwa canke Gasenyi yari kuba ibirometero 2 gusa bidashika 300, ariko uciye muri Tanzania ho bifata ibirometero 500. Umukenyezi wanje rero yari kuronkoka iyo duca hafi. Uyu mugabo kandi arananegura imizunguruko y'abajejwe intwaro n'ibyo guca mu biro by'ubushikiranganje kugira ngo winjize ikiziga cawe mu gihugu hagati y'impusha rero nyinshi, impapuro zisabwa kugira unyure ku rubibi, ndetse no guteba ngo kuzitera k'umukono umusaraba ngo ntiwahererwanye n'uwo gupfa. Keretse abapfa kandi ngiyugarwa ry'imbibe ryanatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduga cane. Imbibe imbere y'iyo ngorane yo kugara imipaka, itike y'imodokari yo kuva mu gihugu mu w'ubutunzi Bujumbura werekeza mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu mugwa mukuru wa politike y'u Rwanda Kigali, ngo yari amafaranga y'amarundi 60,000 gusa. Ariko ngo kuri ubu abiyunguruza bagira urugendo rurerure ngo bace muri Tanzania bashobora kuriha 250 y'amarundi, cane cane bagiye n'amamodokari yo mu bwoko bwa Vox akoreshwa mu kunguruza imiryango. Iryo duga rero ry'ibiciro rituma urwo rugendo kandi rugorana cane ku gice kinini c'abanyagihugu, cane cane abaja kwivuza canke gukoresha ibipimo vy'amagara yabo. Ku ndege ho bivuga ko batari buri munyagihugu wese yakoresha indege kugira ngo yiyunguruze. Mu burere bwo ku rubibe rero nko mu Kirundo, Agashavu ko ni keshi abanyagihugu baho baridogera ico babona ko ari inyifato y'abategetsi ngo batitaho imiruho y'abanyagihugu.
Abatari bake barasaba ko imbibe zogururwa hagati y'ivyo bihugu vyombi kumva z'amagara yabo. Imishamirano hagati y'Uburundi n'u Rwanda si y'uyu munsi gusa kuko kuva mu mwaka wa 2015 inyuma yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi, ico gihe wari umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza Igitega yagirije i Kigali ko yashigikiye abari muri ico gikorwa co gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza ndetse ngo no guha indaro imigwi yitwaje ibigwanisho y'abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse ngo mu gusubiza mu nkoko Burundi bwari bwamaze umwanya bwugaye urubibe imbere yuko ngo hashirwaho hasubira kunga ubuti, ariko harimo ndetse ubwoba buri 2022 ariko vyamaze umwanya muto cane muri 2024 imbibe zarasubiriye kurugarwa n'u Burundi atamva za ziboneka zatanzwe. Kuva ico gihe rero imigenderanire yagumye igoyagoye. Uheruka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagirije ku mugaragaro umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Paul Kagame kuba ari we ahungabanya akarere, yemeje ko u Rwanda ngo rwariko rurategura ibitero ku Burundi bituma ngo haba kwekana hamwe ndetse ngo no gushamirana. Iyugarwa ry'imbibe ubu rimaze amezi 18 ritarugururwa ntiriragaruka ku guhungabanya kw'imigenderanire. Abagwayi rero bo mu Burundi ndetse n'imiryango yabuze ababo, abadandaza hamwe ndetse n'abanyagihugu basanzwe nibo bavuga ko ingorane zibashigako, mu gihe rero amajambo y'abategetsi avuga ko izo mbibe ngo zugagwa kumva z'umutekano w'igihugu. Ku rubuga ubuzima burakwanka haronka imiryango yatandukanye, abagwayi nabo nyese ngo bahebwe barapfa batavuwe kubera kubura imiti mu Burundi. Amatati hagati y'u Burundi n'u Rwanda ariko arakora ku buzima bw'abanyagihugu ku bwa benshi. Yugururwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntikikiri ubushake bw'abanyapolitike gusa, ahubwo ngo ryakagombye kuba ikintu cihuta kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Inyuma ya buri rugendo ruteba, buri murwayi aremvye, buri sandugu y'abapfuye bikajabuka Kobero, ikibazo ni kimwe: abanyagihugu bazogwa mu mporero zo kunyinyurana hagati y'abanyapolitike, mu gihe abanyagihugu bobo ataruhara namba baba babifisemwo. Bagasaba rero leta mvyeyi ko yagize ico ikoze. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza ayaka kanya tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.